Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri uwa mbere genekerezo rya 2022 ruheshi umwaka wa 2026. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cose. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Ibipimo vy'ubushuhe bizabe kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo naho nyene hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ibipimo vy'ubushuhe bizabe kuri dogere Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 2 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwatubwiye n'Igejebu agarukiye hano. Bakoye cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira nije niko ndabashikiriza na hejo.